Amahoro mwebwe mwese mukurikira televiziyo Isanganiro kaze muri ano makuru avugwa muri migwi kirundi twabateguriye aya nayo akaza kubagizwe na zino ngingo nkuru zikurikira. Kuri uno wa gatandatu itariki 25 kigarama isi yose iriko irahimbaza umunsi mukuru wa Noeli. Muri ano makuru rero mukaza gukurikira uko uwo munsi wari kurahimbazwa mu mashengero atandukanye televiziyo Isanganiro yatembereye. Mu gisata c'umutekano naho inteko z'u Burundi zo kugarukana amahoro zirashobora kurungikwa mu gihugu ca Mali. Ivyo bikaba vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu ejo aho inzego za gisirikare n'iz'igipolisi zariko zimwifuriza umwaka mushasha wa 2022 mu mwanya muto n'amakuru arambuye. Dasiyo kubaha ikaze muri ano makuru. Abakirisu bo mu gisagara ca Bujumbura bifadikanije nabo kw'isi yose mu guhimbaza Noeli. Televiziyo Isanganiro ikaba yaciye mu mashengero amwe yo mu gisagara ca Bujumbura. Abakirisu bakaba bamenyesheje ko bahimbaza Noeli bahimbaza ivuka rya Yezu Kristu umukiza wabo. Abo bakirisu bakizera ko Noeli yo mu mwaka uza ikiza ca COVID-19 kizoba kitakivugwa. Inkuru mwatorokanijwe na Sheila Irambona. Aho twagiye turaca hose haba kuri Cathédrale Sainte Trinité, kuri Paroisse Michael Mweranda, isengero ry'abapantekote ryo ku Ntahangwa, abakristu bariko barahimbaza mu munezero umunsi mukuru wa Noeli. Abo twaganiriye bamenyesheje ko mu guhimbaza Noeli bahimbaza amavuka ya Yezu Kristu mukiza wabo. Noeli ku bakristo bose ni igihe kidasanzwe kuko twibuka ivuka y'umukiza wacu Yesu Kristo. Rero turavye ico Yesu amaze mu bugingo bwacu, kwibuka Noeli ni igihe kidasanzwe. Tuyihimbaza tunezerewe kuko twibuka aho umucunguzi wacu yavuka, akaduha agakiza, akaduha amahoro mu mitima, tukaba abidegemvya. Twebwe rero duhimbaza uyu munsi mukuru wa Noeli twibuka kumukiza yavutse. Ntavuka uno munsi, yavutse haraheze imyaka ibihumbi. Bakongera ko uwo mwaka Noeli wawuhimbaje mu bihe bidasanzwe mu gihe hari kiza ca COVID-19 cateye. Bakamenyesha ko bizeye ko umwaka uza Noeli bazoyihimbaza COVID-19 ari umugani. Tuyihimbaje kandi muri iki gihe mu gihugu cacu tubona ko ibiharuro vy'iyo coronavirus vyaduze, ariko tuyihimbazanye ukwizera kwinshi yuko Imana yacu, yuko Yesu Kristo azodukura kwico kiza, tugasubira kwidegemvya no kunezerwa no guhimbaza Noeli dutamba twigina, tudatinya kwanduzwa na bagenzi bacu. Dufise ivyizigiro yuko Imana ishobora guhagarika ico kiza, abantu bakagubwa neza, umwaka uza bikaba vyiza gusumba ubu. Nico twizera kandi turanabisengera. Uwo munsi mukuru wa Noeli wibutsa ivuka rya Yezu Kristu ukabuhimbazwa kuva imyaka 2000 irenga n'abakristu bo kw'isi yose. Tugushimira mugenzi wacu Sheila kuri iyo nkuru. Nkuko nari nabibabwiye mu ntango zano makuru, Uburundi ngo burashobora kurungika inteko zo kugarukana amahoro mu gihugu ca Mali. Zashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa gatanu igihe abagize inzego za gisirikare n'iz'igipolisi bariko bamwifuriza umwaka mushasha wa 2022. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamenyesheje kwishira hamwe mpuzamakungu ONU ryashize Uburundi mu muhango ko rishobora kubwikorako mu kuja kugarukana amahoro muri Mali. Agahamagarira abagize izo nzego kwama bagavye kuko ngo hari umuhari w'iterabwoba Rede Tabara hakurya muri Kongo. Tumukurikire. Intwaramiheto z'u Burundi zagumye zikora ibishimwa muri bwa butumwa bwo kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu ca Somalia na Central Africa. Mbere rero ishirahamwe mpuzamakungu rikaba rishima cyane uruhara rw'u Burundi
muri ivyo bikorwa vyo kugarukana amahoro n'umutekano aho bakiyakeneye. Kubera ubukerebutsi n'ubutwari bw'ingabo zacu, iryo shirahamwe ryaradushize mu muhango ko rishobora kuzotwikorako tukagenda gufasha mu kugarukana umutekano mu gihugu ca Mali. Ikindi gikomeye cerekana ko dushimirwa kandi natwe catunejereje nuko iryo shirahamwe nyene ryatwemereye ko ryari ryafashe ingingo itabereye yo kwirukana inteko z'igipolisi z'u Burundi zari zagiye gufasha mu gihugu ca Centrafrique. Ubu naho nyene bakaba baraduhaye umwizero ko bagiye kuzisubizayo buke na cane cane bagashaka guhera ku ntwazangabo z'abakenyezi. Igihe twaheruka kwiginana nk'uku twagiye dusezeranye ko tugiye gukomeza umutekano mu gihugu, ko inyamiramabi zigiye gukurikirana umutekano ku mitumba yose, ko intwaramiheto zigiye kugira uruhara mu iterambere ry'igihugu. Uno munsi sagaseseshwa rumuri ko muri ivyo mwari mwiyemeje vyagiye mu ngiro. Igihugu cacu kirangwamwo amahoro n'umutekano mu mpande zose. Aho hakurya mu buseruko bwa Kongo turahumva wa mugwi w'iterabwoba Rede Tabara ufatanije n'umugwi w'abanyamahanga ADF, ariko tugashimishwa nuko bariko baragwanya iyo migwi bimwe bivuye inyuma. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamenyesheje kandi ko umwaka uza uzoba udasanzwe mu bijanye no kwegeranya ubutunzi bw'igihugu. Evariste Ndayishimiye avuga ko hari amahera yegeranywa ariko ngo ntashike muri leta, agatera kamo abajejwe gucungera amahoro n'umutekano kugira abagenzi abanyagihugu n'ubunyene. Twongere tumukurikire. Uyu mwaka ntuzosa n'iyindi mu kwegeranya ubutunzi bw'igihugu. Tugomba kwegeranya ubwa mbere amahera yose yinjira mu bisata by'igihugu kugira akoreshwe ku mugaragaro. Twarabonye ko hariho amahera yinjira mu bisata bitandukanye, ariko ayo mahera igihugu nticigere kiyamenya agakoreshwa ukutariko. Turazi ko hariho abazoguma bashaka kuyanyegeza kuko arivyo bari baramenyereye. Aha ndabagabishije, amahera yose y'igihugu dutegerezwa kuyabona mu kigega cy'igihugu, hanyuma yongera akoreshwe mu bisata bitandukanye ku mugaragaro. Turifuza kandi ko tugira umwizero ku mutekano w'igihugu. Tugiye gukomeza imigenderanire n'ibihugu bibanyi, dukorere hamwe kugira ngo ntihagire ikizotwononera kivuye hanze, kandi nabo tubaha umwizero ko atakizobononera kivuye i Burundi. Tugiye kandi gukorana n'abajejwe umutekano kugira ngo neza na neza abene gihugu bose baba bagenzi b'inzego z'umutekano. Hariho ico tumaze kubona, abantu bisununuye gatoyi mu gihugu baca babona yuko abene gihugu batakira abagenzi. N'ikimenyamenya muze murabe, n'umushinga amateka uno munsi acarondera abajejwe umutekano ngo bamukingira abene gihugu. Ivyo rero nivyo tugira dutagure kugwanya. Abene gihugu tubagira abagenzi, tugira abagenzi abene gihugu kugira dutsimbataza umutekano mu gihugu. Amakuru twateguriye arabandanya. Mu gisata c'uburimyi, ihinguriro ry'isukari Sosumo ritegekanya guhingura amatoni ibihumbi 35 vy'umwimbu w'isukari mu myaka ibiri. Umushikiranganje mu vyo ajejwe harimwo uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema yamenyesheje ko amatongo afise uburinganire bw'amahegitari ashika ku 4,000 amaze kuboneka. Ivyo akaba yabishikirije kuri wa kane igihe yari kashikiriza ivyo ubushikiranganje mu vyo bujejwe harimwo uburimyi bwaranguye mu mezi atandatu ya mbere y'umwaka wa 2021 ushira wa 2022. Tumukurikire.
Hanca nishura n'ikibazo c'umuyabaje ati muriko murakora iki? Twebwe ikintu kituraje ishinga nukubanza kugwiza umwimbu. Kugwiza umwimbu naho nukuronka amatongo akwiriye. Ubu twari tugeze ku mahegitari muri Sosumo ibihumbi 3,600 twaragize amahirwe yo kuronka amatongo. Tugiye gukwiza uburenganire bwo kurima igikaju muri Sosumo burenga gato amahegitari 4,000. Aha rero murumva mwanya kubategura kurima kugira ngo bishobore kwera. Tukatwize rero ko twamaze kugira imana tugashikana aya mahegitari angana n'ibihumbi 4 mu myaka 2, no kuvuga kuza twashitse kuri wa mwimbu turiko turifuza amatoni ibihumbi 35 by'umwimbu w'isukari. Ikindi kandi turiko turakora twaramaze kurondera ibikoresho nk'amatingatinga y'ukurima kuko muca mwumva yuko ko amatongo yiyongera niko n'uburyo bwo kurima bukenerwa. Ikindi ciza nuko hari abene gihugu bavuze bati twebwe turemeye gutanga amatongo yacu mugabo muce mudutunganya aya matongo ntasubire kuba amatongo y'ukurimamwo ku giti c'umuntu umwe mudushire mu makoperative kandi ati ntituza kuyagurisha na leta ahubwo tuyashire hamwe nk'amakoperative muce muduhakazi tuze kuyakoramwo mu kugwiza umwimbu tuzoharure ivyo leta yazanye bicishije muri Sosumo no kuvuga imbuto z'ibikaju no kuvuga ifumbire no kuvuga abakozi babakozemwo hanyuma muri ayo matongo cyo twumvikana igiciro shingene twobagurira uwo mwimbu. Ano makuru tuyabandanirize mu yavugwa hakurya y'amazi mu bice bitandukanye byo kwisi. Ibirori byo guhimbaza Noel ntivyakozwe nkuko vyahora bivuye ku kiza ca COVID-19. Inkuru dukesha France 24 zivuga ko umwongere wa Eklezia Katolika imbere y'abantu bagera ku bihumbi 200 bari bitabiriye ivyo birori yahamagariye abakirisu gusubira kwitaho utuntu duto two mu buzima busanzwe hamwe no gukunda abakene. Idonido na Oda Ndayishimiye. Inyuma y'imyaka 2 bashoboye gusubira kwinjira mu isengero Basilique Saint-Pierre inyuma y'inkuka ya misa ya Noel yahungabanijwe n'ikiza ca corona mu mwaka uheze harimo gusa abantu bagera ku 200. Ubu bari barenga ico gitigiri naho abafatwa n'ico kiza baguma biyongera. Abakristu barenga ibihumbi 200 barashoboye kumviriza mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu inkuka y'imisa y'umwungero wa Eklezia François. Inyigisho z'uyo munsi zari zishingiye ku kwicisha bugufi hamwe no gufasha abatishoboye. Yagize ati muri rino joro ry'urukundo tugira ico dutinya kimwe gusa no gushavuza urukundo rw'Imana kurukomeretsa mu kwanka abakene no mu kutabitaho. Igitutu cikiza ca coronavirus cibonekeza mu nkuka za misa nyinshi ku isi uhereye iyi Bethlehem. Kubera amabwirizwa y'ico kiza abakristu b'abanyamahanga ntibashoboye kuza muri ico gisagara akana Yezu kavukiyemwo nkuko biri mu mico ya gikirisu. Kugira winjire mu ngoro yitiriwe ivuka rya Yezu wabwirizwa kuba ufise ubutumire. Abakirisu bamwe bigaza bashoboye kubi Bethlehem, abandi nabo ntibaronkejwe uruhusha baca baguma impande yaho bari basanzwe baba. Mu buseruko mu gihugu ca Iraq igicaniro c'umunezero n'inkuka ya misa mu isengero yasubiwemwo ngahi Karakosh. Abizera Kristu barashoboye gusubira muri kino gisagara c'abakristu cari carigaruriwe haraheze imyaka mike n'umugwi w'abagwanyi wiyitirira idini rya Islam. Bavuga bati amasengero yose yari yarasenyuwe n'umugwi w'abagwanyi wiyitirira idini rya Islam igihe twari twahunze. Iciza nuko amasengero yose yasubiye kubakwa kandi ari meza gusumba mbere. Inkuka za misa zari nyinshi no mu gihugu c'Ubufaransa nko ngaha i Paris yasomwe n'utwara umugabekazi wacu w'i Paris. Mu kurindira isanurwa ry'iyo ngoro bari hafi ya Saint-Germain-l'Auxerrois. Mu buraruko Ikale ni inkuka ya misa itameze nk'izindi yabereye mu kibanza cagenewe guhagararamwo imiduga kugira ngo baha amahirwe yo gusenga bamwe mu bimukira. Pour offrir une cérémonie à quelques migrants.
ni hano duciye dusozera amakuru avugwa muri migwi kirundi twari twabateguriye ndabashimire kubona hamwe yakurikiye nshimira nabagenzanje bamfashije kuyegeranya n'abari mu hinga bw'ivyuma ibihe vyiza na televiziyo Isanganiro na Noel nziza kwa kirisi wose